Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati co mukamba umugisha, ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ivyago singongwe. Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Igitabo c'indirimbo, indirimbo za Salomo, igice c'umunani ku murongo wa 5. Dusoma ry'amajambo y'umukwe. Nagukanguye munsi y'igiti c'umucungwa, aho niho nyokibise vyamufatiye akuvyara, niho uwakuvyaye yafatiwe n'ibise. Amajambo y'Imana Uhoraho yampaye ngo tuvugane namwe kuri uno munsi. Aha dusomye amajambo y'Imana y'uwo musavyi w'Imana Yabesi. Iri zina ngo nyina yari mwise afatiye uko vyamugendeye igihe yamwibaruka, ngo yari yamushikanye bimugoye. Kandi iryo banga kuri bene ryo bararizi. Abarundi babo turazinanye, izina ryose umuntu yita umwana riba rifise insiguro. Ivyo abavyeyi barabizi, hari abitwa abandi nziza kumwe. Sinzi ko hari n'uwo bayitwa Ndahatswe. Ariko umwe wese yita umwana bivanye nuko vyamugendeye, cane cane igihe yari yibungenze n'igihe co kwibaruka. Hari abitwa Bandayishimiye, Bankeshimana, kuko abazi ukuntu vyagenze. Imana yacu nishimwe. Namabwira abantu b'abagabo nkanze, nimube mubanza mukareka abavyeyi banyu bakita abana amazina, abagore banyu akaba aribo batangura gutora izina ry'umwana. Kuko harya kenshi niwamenya uwo mwana uwo ari we, niwamenya uwo mwana ukuntu vyagenze igihe yari amutwaye inda n'igihe co kumwibaruka. Nabwiye abagabo nti muzoreke umukenyezi wawe atora izina rimwe basi nawe utora irindi, ariko ubanze umureka bari batangura gutora izina. Kuko wewe harya izina zita umwana arimwita kimutwaye inda. Uko bimumerera niko avuga ngo mana umwana nkamushikana zitwa naka. Nzoshimira Imana cane kuko numva bitanyoroheye, sinzi ko nzohava nshikana. Ariko abantu b'abagabo abiyo yiviriye, burya abantu b'abagabo muturetse ngo twite amazina abana, tubita amazina mabi. Tubita amazina mabi kuko umugabo aba yiviriye ahantu, aruba yateramiye ahantu bakanywa abona, yohava aca ashika amwita ati uwo mwana wanje ndamwite ntaco bikura. Canke je ndamwise Gasuzuguro kuko bansuzuguriye.
nico gituma bashinga ntahe naho mwama mwivuga ngo abana ni gwanyu nimwe mu biti izina jembo nawo reka umuvyeyi umumama akatangura akamwita izina. Ibyo simwe gusa bibayeko vyabaye no ku musavyi w'Imana Yakobo igihe yavyara Benyamini, kuko Benyamini ntiyigezeyo nk'ibere rya nyina. Nyina amushikanye yaciye apfa. Nico gituma Benyamini avukana na Yosefu gusa ntawamukurikiye. Uwo muvyeyi ngo aribaruka ngo aragumigwa, niko Bibiri ivuga. Ashikanye agira acikana aravuga ngo umwana wanje ndamwise Benoni, kuko ndamushikanye bingoye. Abakirizi bararibika, ariko Yakobo araza sinzi iyo yaravuye. Barashika baramubwira ngo uraronse umwana w'umuhungu utegome, ndamwise Benyamini. Tariko mutana umuvyeyi yashikanye yari yatubwiye ko yitwa Benoni. Ndase niryo nyene. Iryo rya Benyamini risigurwa ngo umwana wo mu butama bwanje. Kuri Benyamini yararyohewe, kuri Yakobo yararyohewe yirongeye umwana ashaje, ariko wamuvyaye wewe yaravuze ati Imana ishimwe kuko ndamurose ndamushikanye bingoye. Benyamini yaje yitwa amazina abiri, yitwa Benyamini Benoni, ariko aribyo mutari murizi iryo rya Benoni. Rero ndabona batama muzohore mubanza mureka umuvyeyi nyina w'abana baza mwite rimwe ashima Imana, kuko iyo ashikanye arashima Imana cane. Abagomba kumwita izina ryo gushima Imana ko Imana yabanye nawe muri ico kiringo cose yari amufise inda. Niko hano ubu Yabesi ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamushikanye bimugoye. Naho Yabesi rero arakura amenya amateka y'ingene yavutse. Munkurikirane bene data, ni vyiza ko umwana abaza umuvyeyi akamubwira kahise kiwe, akamubwira n'ingene yavutse, n'ivyago n'ukuntu mama yaramerewe akimufise inda. Kuko kenshi umuvyeyi yibuka uwo mwana wiwe uko vyamugendeye mu gihe umwana mugabiye, niho yibuka neza uwo mwana uwo ariwe. Muzumva iyo umwana abereye ikigaho umuvyeyi aca yibuka ukuntu yamumaranye amezi 9 mu nda. Benshi aca amubwira ngo ibiri kurangirira mwana, iyaba waruzi ingene vyangoye ngufise inda. Hari ijambo abavyeyi mukunze kuvuga iyo abana nk'abo babagabiye, nagomba kubabuza ntimuzorisubire. Ukaza usanga aramubwiye ngo nawe bizokubera uko, nawe bazokugore uzovyare bikugoye nk'uko nabo bagoye, ntuzusubire. Watuye umuvumo mubi ku mwana kandi uzomubaka. Nico gituma
nabwiye cyane cyane abana b'abigeme iyo turiko turasangira amiga yabo y'urwaruka, ni byiza ko umwigeme akura yegera nyina kugira ngo amubwire amabanga y'urugo n'amabanga yo kwibaruka. Birababaje kugira ngo umwigeme arinde aza kubaka ataronse umwanya wo kuganira na mama wiwe ngo amubwire uko bigenda. Niho benshi abahungu basigaye bananirwa n'ingo, kuko nta mwanya wo kuganira na mama wiwe yaronse. Ndabakangurire bana banje bakobwa, uzi ko uzohavuza kubaka, ukunde mama wawe kwama muri kumwe, azokubwira byose uko bigenda n'ingene yabubatse, kandi bizokubera umugisha, bizogufasha. Ariko uno munsi ngo n'abanyakizungu ngo yarize yaraminuje, ibyo byabo batamakazi ntavyo akeneye. Uzogenda heze iminsi 2 uzocuza muri sentare gusaba divorce, yagucanganiye ko wabuze yuko niyo. Ariko ubona aba bavyeyi bafise amabanga y'urugo, umwegereye arakubwira neza ingene vyamugendeye kandi bikagufasha. Yabesi rero baronka umwanya wo kuganira na nyina. Yabesi afata umwanya wo kuganira na mama wiwe. Mama wiwe amubwira amateka y'ingene yabayeho bigoye. Nagomba ndababwire mwumvirize cane bene data. Aha hariho abana badasanzwe bari mu ngo z'abavyeyi. Ushobora kuba wari umutunzi utamuzi. Aha hariho abana badasanzwe bari mu ngo z'abantu. Yabesi aramenya ko yahatswe gupfa igihe mama yamwibaruka. Bene abo bana mu ngo z'abantu hariho abana b'abanyamugisha bateye ubwoba, kuko abo ngo babaye isi itabishaka. Hari abana b'umugisha bariho mu isi. Abo bana n'abana b'umugisha ukomeye cyane. Abambere ni umwana koko yavutse nyina agacapfa. Ujya mwana n'umwana w'umugisha cyane. Uwo azotegerezwa kugira umugisha, azorinda kuba umuntu ahambaye cyane, kuko uwo mwana ngo yakuriye mu biganza bya Kristo. Nyina wiwe ngo yabaye Kristo. Uwo rero kuko yakuriye mu biganza bya Kristo, uwo mwana ngo ategerezwa kugira umugisha. Bavyeyi, niba ufise umwana byagoranye igihe wibaruka, umenye ko uwo mwana azotegerezwa kuba umunyamugisha. Hajya rero iyo mubona abantu bagenda bahezagirwa, ntuze umurire umusaya, bifise iyo biva hatandukanye. Uwo niyatera imbuto zose zizomera neza. Umufise umwana nk'uwo ugiye gutera, uzomuha imbuto aguterere. Uzompinyuza, uzosanga ari umwana w'umugisha. Kandi bene abo bana, kuko Satani aba abazi ko ari abanyamugisha, arabanka cyane. Bama bariko barazingagurwa, bagwara, bagera kure, ariko ntapfa. Naho yo bageze kurarakira mu mwanya muto ugasanga arakomeye. Abo nabo abagira kabiri ni abana bavutse kuri ba bakobwa, abababyaye bagaca babihakana. Abana ntabo ni abana b'umugisha, kuko ngo uwamwibarutse kuko yaciye amwihakana abaho nk'umwana w'imburabwango, mbega ntagira iyo avuka, ntahaba yiteze kuzotorana.
Imana yo mw'ijuru ubwayo ngo niyimurera, kandi abo bana mu kubaho kwabo ikintu ca mbere Imana imuha n'itongo ryo kubamo. Barya abana bose b'ishushu, barya n'abana b'umugisha. Ikintu ca mbere Imana ngo imufasha imuha itongo ryo kubamo, kuko wewe atajya azotorana agafise aho atorana. Kuko hajya naho umukobwa aba acumuye, umwana wewe nta gicumuro aba yakoze, agomba kurirwa n'Imana, kuko mwese nimuzi uko mwavutse. Sava uranyumva? Ahari abace bagira ishavu ngo kubera ibyo Imana ikimukunda, nawe ntuzi uko wavutse. Abo rero Imana irabakunda cyane, kandi uwo mwana itegerezwa kuzomuhezagira, ngo kuko Imana itegerezwa gutegura amaboko yiwe ngo azobe umushwara uzohanagura amosozi ya nyina wiwe, kuko yamaze igihe kinini mu mubabaro abuze uko agira. Iwabo baramwanka, uwamuvyaye ko ntabwemera, umwana aratunura akabura iminsi yose n'ukurira. Uwo mwana avyaye rero ngo ategerezwa kuzogira umugisha kugira ngo amuhanagura amosozi. Nico gituma niwabona bishitse urya mwana uramureka biho. Muranyumva? Imana idufashe cyane. Amen. Imana rero ikimbwira ibyaha bikomeye cyane ngo abantu bakora byababaza Imana cyane. Cyaha cya mbere ngo ni umuntu yabyaye umwana akamwihakana. Nabwiwe ijambo riteye ubwoba kabisa, riteye ubwoba igihe Imana yabimbwiye. Ngo iyo umuntu yabyaye umwana akamwihakana, kandi ababizi ko ari uwiwe, ngo Imana izohana uwo mugabo, ngo inshuro uwo mwana azorira zizongana n'inshuro Imana izohana uwo muntu. Navuze nti hari ibyago muri ino si y'izuba kabisa, kandi yamwihakana umenga nta ngorane, ariko umenye ko Imana yo mw'ijuru izoguhana bimwe biteye ubwoba. Cyaha kigira kabiri ni umukobwa yabyaye umwana akamuniga. Nabwo ibintu biteye ubwoba. Uwo mwana, uwo mukobwa ngo aho ari hose aguma yumva ijwi ry'umwana aritse, kuko ngo ijwi rya nyuma ry'umwana acikana ngo rica riba muri we ntirizigera rizima. Isi yose ngo aguma yumva umwana aritse, aho ari hose ngo aguma yumva umwana aritse. Ubundi yagiriye ubuntu n'Imana ngo ajyanwaho abana bose bapfuye ari nzoya barindiriye, ngo ni abana Kristo ngo agendera cyane, ngo bamubonye baguma bariko bararirimba bakoma amashi. Ariko agize gutya arate ngo agasanga harimo abana badakoma amashi, baguma bapfumbashe amaboko. Ngo babonye Yesu bacamubwira ngo mama azoza ryari, ngo ndamwereke ukuboko yanigishije. Ariko iyo yihanya akatura akavuga ngo narishe umwana, uwo mwana ngo acamugurura amaboko, nawe nyene agaca akoma amashi agaca yibagira nyina, kuko barya abana ntibibuka nyina. Nawe n'uwamupfishije akiri uruyoya ushitse mw'ijuru ntawe uzomenya. Mana idufashe. Amen. Ivyo ngo ni ibyaha biteye ubwoba bibiri imbere y'Imana, kuko amajwi y'abo bana ngo aguma ariko ararira imbere y'Imana. Niba warabyaye umwana hanze ntaco azira, wamwihakaniye iki? Ugomba kuwo muvumo ukuvako uze kwihana. Cane niba warigeze kuvyara
hirya, menya ko ijwi ry'umwana riracatakamba imbere y'Imana. Uno munsi wihane kugira ngo ukugwe kw'igicumuro. Yabesi rero ngo amenya ko yavutse bigoranye, ariko Yabesi ngo agira umugisha mwinshi. Yabesi ngo atakambira Imana yo mw'ijuru, arayibwira ngo naho ndi umunyamugisha Mana, ndasabye unyagurire imbibe kandi uzundinde sinze ngogwe. Twasomye hariya muri kiriya gitabo c'indirimbo, Salomo igihe yariko avuga bwenge. Uriko urasoma muri kirya gitabo ukabona ngo amajambo ya bwenge, uzomenye ko ari amajambo ya Kristo, cyangwa ukabona ngo amajambo y'umukwe, arya n'amajambo ya Kristo. Kuko ico gihe atari bwahishurwe ngo amenyekane ko ari we mukwe, ishengero naryo ari umugeni wiwe. Salomo gusa we yabwiwe akandika ngo amajambo y'umukwe agaca yandika, ahandi ngo amajambo y'umugeni agaca yandika. Ariko Salomo yariko avugishwa kuri Kristo n'ishengero. Kristo rero aca aravuga ngo nagusanze munsi y'igiti c'umucungwa, niwe wakuvyaye ibise vyagufatiye. Nagomba mbaza abantu munsi y'igiti c'umucungwa canke c'indimu, mumanike amaboko turanga. Murakoze cane. Ni igiti kirangwa n'iki? Kigizwe n'iki? Kigizwe n'amahwa kuva kakiri akagemwe gatoyi, gakurana amahwa. Kandi ihwa ry'igiti c'umucungwe gikuze riba rimeze nk'umusumari. Reka nje mbaza abavyeyi, ugeze ku gise ca nyuma, ugeze munsi y'igiti c'umucungwe, kuko kugira ngo bigende neza urakeneye ahantu wifatikiza, canke ukeneye naho wegamira gatoya. Ciye wegamira igiti c'umucungwa. Aha bene ibyo turiko turiganirira, n'abagabo ni muri mwahagire ko twiganirira, siho muri mwe ntavyo muntu canke abigeme batoya, turiko tuvugana na bene ibyo. Kuko hageze ico gihe kigeze, nta pando, nta kuza kurondera hasase, n'ahaba mu vyondo wicaramwo, naho imvura iba iriko iragwa ntuja kuga naho nyene. Igihambaye wewe si ugucafura, si imvura, nuko umwana aboneka. Uri munsi y'igiti c'umucungwa rero gikuze c'amahwa ameze nk'ivyuma, ukeneye aho wifatikiza. Wewe igihambaye si ugukomereka, nuko umwana aboneka. Sivyo yemwe bavyeyi? Ca wiyumvira rero umwana uvyariye munsi y'ico giti, ejo ugaca umutuma kanga, agaca kubera ikigabo, ejo akinamura ngo wavyariye iki. Bimwe b'abakobwa baganguye bahora babwira ba nyina, none je nari nagusavye muvyara. Uce wiyumvira umwana bikubwiye wamuvyariye munsi y'ico giti, wafashe ayo mahwa nyene kugira ngo uronke ico wifatikiza. Uko niko Yesu abwira ishengero igihe yatwibarikiye munsi y'igiti c'umucungwa. Imisumari yari ibamvye mu maboko, niyo yari yapfuye, niyo yari yishimikije kugira ngo avyare ishengero neza, kugira ngo amaguru ntamunigire mu menshi. Imana ishimwe. Yari yafashwe n'imisumari bateye mu maguru kugira ngo ntatunigire mu menshi,
kugira ngo mu mutwe aheme neza, puse neza, hari igitsibo c'amahwa. Aravuga ngo ishengero muri ba Yabesi yabanje, kuko nabavyariye munsi y'igiti c'umucungwa. Ibaze rero iyo ukoze icaha, Kristo aravuga ngo urangiriye nabi Yabesi. Ese iyo mumenya aho nabavyariye, ese iyo mumenya shengero ryanje aho mwavuye, iyo usubiye mu vyaha rero baca yibuka ngo ese iyo umenya harya rero ko umusaraba yarari muri zirya nkovu z'imisumari, hariho inguvu zimanura z'isi. Aho isi irafise ukuntu ikwega, co bita force de pesanteur. Isi iguma ikwega, nico gituma utereye n'ikintu hejuru gica kigwa hasi kimanuka. Hariho ni force bita force de pesanteur. Ariko umusaraba rero hajya misumari yaguma yaguka, kuko ijya nkovu yaguma yaguka kubera isi yaguma ikwega imanura. Iyo usubiye mu vyaha rero ngo aca yibuka izo nkovu z'Imana, aca yibuka aho yarari. Kurya uwo muvyeyi yokwibuka umwana amugabiye yamuvyariye ahantu nk'aho, naho hatabaho. Wibutse igise ca nyuma, uritegereza umwana umutumye kandi hariho abavyeyi binanira ntavuge n'ijambo nari ukabona aciye akorora amosozi gusa. Umwana amukoreye ikintu kimubabaza ukabona umuvyeyi aciye akorora amosozi gusa. Harya uri umwana ufise ubwenge uca umwegera umubaze ngo mama kurize n'ibiki, arakubwira ngo ntaco. Mbonye umuvyeyi w'umwana nibutse ijoro ry'iwubu, Yesu yibutse ijoro ry'Igetsemani, agasanga usubiye mu vyaha, arababara cane. Umuririmbyi yabimenye yaciye aririmba aravuga ngo nonateri mbabazi ihane sinongere siveni mubabaza umutima. Ariko umuntu yagumije kugumana na Kristo akirinda kumubabaza, uwo muntu aba umunyamugisha cane. Nababwiye ko abo bana ari abanyamugisha. Usomye hariya mu gitabo c'Abacamanza 11 uhereye ku murongo wa mbere uzohabona uwitwa Yefuta. Yefuta yari mwene Gereyadi, kandi Yefuta yavutse kuri Maraya. Acaraza Yefuta yamuvyaye kuri Maraya, ariko Yefuta Gereyadi ntiyari yamwihakanye, amuzana muri bene se, akurira mu bandi bana ba Gereyadi. Ariko mu nyuma kurya birukana umwana ngo w'ikivyagwa, baramwirukana. Bene Gereyadi baramwirukana, Yefuta arahunga. Ashitse yahungiye kubera amagorwa, acaforoma ikirobere, aca yifatanya ngo n'abantu b'imburakimazi ibisuma bikomeye konje, baca bagira ikintu c'ikirobere kandi kirakomera cane. Mu nyuma Abagireyadi baraterwa, batewe barabura ubatabara, afise ikirobere gikomeye. Acara baraheza baramubwira ngo turakwinginze mwene data udufashe uze kugwana. Yefuta arababwira ati mwaranyirukanye
kabiri nogaruka gute kurwana nimubanze munyemerere ibyo muzomba. Baramwemerera ibintu byinshi cyane. Ndababwira uko byagenze. Yefuta amaze kuza koko aragwana acazana ca kilomere ciwe ashitse kwa Gileyadi yari asanzwe azi Imana ya Isirayeli yagwaniye abakomoka bose muri iryo hanga yari abizi. Niho imbere yo gutangura urugamba acagenda gusezerana, ariko kuko yari amaze igihe kinini atari muri iryo hanga adasenga Imana atazi uko bigenzwa ntiyamenye uko asenga. Acasenga mugabo Mana ukaba intsinzi nkagirirwa ubuntu bwo gusubira kwa papa, ikizoza imbere yanjye ubwa mbere nzoca ndakiguha. Iyo umuntu ari mu magogo hari igihe atamenya uko asenga apfa amasezerano avutse. Niyo amasezerano ababyeyi muhora musezerana muriko muribaruka. Hari ibintu byinshi mwemereye Imana mwarabitanze. Imana ukahamura je nzoca guhinka kandi atari kwisi canke Imana gashikana ukandokora n'umwana nzoguha umurima wose w'ibijumbu. Narabitanze umaze gushikana ntiwongera kwibuka n'isezerano, kuko kenshi isezerano n'icyo udafise. Ngo Mana ngo jewe n'umwana nzoca ndamuguha. Hari abana benshi batanze ariko umubonye nti Mana jumba barebe. Nagomba bavyeyi nabakure kw'icaha cagumye kibagiriza arya amasezerano musezerana muri mu magorwa Imana ntiyandika muba amahoro yarababariye. Arya n'amatakirano yageze amasezerano nanjye ntiyababara. Namwe muravyibutse ayo mwakoze no kuyorora kandi mushima Imana ibakuye mwico cyane. Nimuzobitange vyaheze yago yaraye amagorwa. Yefuta nawe asenga amasengesho y'amagorwa. Imana idufashe. Hari igihe umuntu asenga nabi abuze uko agira. Yefuta Imana imuha intsinzi, kuko imbere ya Yefuta Imana yagomba kumugarukana mu nzu kwa Gileyadi. Niyo ntumbero Imana yari ifise. Bajya bana n'abanyamugisha uramurera neza, hari n'igihe ari wazorokora umuryango wawe ntupfe kwirukana. Oh haleluya. Niko ishengero rya Kristo naho ritari risanzwe riri mu muryango wa Yakobo, riri mu muryango wa Isirayeli, twaragasaye turateba tugaruka mu rugo kwa data, ubu turi abana b'imfura. Imana ishimwe. Iyo somye muri Bibiliya nkabona ngo kuko muri abaraganwa nanje nabemereye kuzobaha ijuru ntitwari tubikwiye. Turi ba Yefuta, turi ba Yawesi, kuko turi ba Yamuselima tuzoshika mu ijuru. Ariko ndakubajije Yawesi, muntu w'Imana, kuva umenya Imana ikakugirira ubuntu ikakumenya, uracayinezereza? Uracari umwana Imana irabigashira? Erega ngo Yesu yabonye umukristo amugamburukira ngo aranezerwa cyane. Kujya k'umuvyeyi yabonye umwana yamugoye akabona aramugamburukiye. Hanye abavyeyi benshi kunda bararahira ko atazosubira kubyara. Sha oyishikami gasubira.
ntazogenda asubiye. Ariko reka umwana aba mu gukinaho akabona ukuntu ari akana keza, ariko mana wumva akandi keza kandi oh haleluya. Yesu Kristo igihe yazuka ishengero ryari ririho, abaja mw'ijuru baramasinzi. Ariko abona ba Petero yibuka ko bagiye ku gikorwa, atarasaba data ngo ndasengeye n'abazoboneka mu butumwa bwa Petero nabo nyene Mana uzobana. Ni nko babuze yagira ngo yo bonyongera kandi Mana yonyongera kandi ega niko na Yesu byamugendeye ati oya Mana ntibaba gusa kandi yarakoze nashimye. Uko yatugana ishengero hariya kiriya gezi n'abantu kuko sinari bwavuke. Ciyo nibutse ko navutse muri iki gihe ndaryoherwa cane. Niyo mvuka igihe ca sokuru nari kuba mwowe kweli sinari kubaba. Baje gushima Imana mu kuba mwavutse iki gihe. Nukuri ciyo ndavyibutse ndaryoherwa cane. Ndashima Mana ko navutse muri iki gihe, ngaca ngirirwa ubuntu nkakumenya, ngaca ngirirwa ubuntu nkamenya ko ndi umunyabyaha, nkagirirwa ubuntu kambabarira. Ndagushimiye Papa. Aha rero muryoherwe ba Yabesi, iyo uri mu ngoro y'Imana uryoherwe kandi mu Yabesi mu rugo Papa. Uno musi uca usenga gusa uvuga ngo Mana uranyungurira ububibe. Haleluya. Yabesi mwiza avuga ngo saha gusa Mana hari hahandi ngomba gushitsa, hari urubibe rwanje ngomba ngo wamure mu kwizera, nyagurira urubibe Papa. Haleluya. Mana twagurira urubibe. Ikivyeyi musenge ngo Papa warangiriye ubuntu ndakumenya, nyagurira urubibe mu kinkwene, nyigiza naho imbere. Iyo umukristo avuga senga ngo urandinda simbongwe, kugomba k'umukristo n'ukugwa. Hanyuma umukristo avuga agataravugwa abagowe, ubugowe kabisa. Kuko nabwiwe ngo ububaye inyama z'ibisiga ngo nta mudayimoni n'umwe ataza. Yo, iyo usengera umukristo uzuvuge ngo Mana nyagurira urubibe, urandinda simbongwe. Abandi bavuga ngo ntabwo hari ikibazo, ntozo kwihana ngo none sinzakira. Rero urazi bijya bintu byo gutaramuka ibyo ari byo. Hajya utaramuwe ni ukuvuga urugendo rwawe rwo kwizera rurashitswe ku iherezo. Hajya bakiwe wongera gutangura kujya ku munyagice. Ibikorwa byose wakoze kugeza igihe wataramugwa nta na kimwe uzohabwa ingero. Byose wabivuze bihabwa abantu. Ubu bigake uvuze ngo je navyanse ababubiha. Hajya ugarutse wongera gutangura. Yabesi aravuga ngo uhoraho uzundinde simbongwe. Nabwiye Imana ntuzofashe nyakubahwa sinzotaramugwe n'ukuri. Hajya ugakora n'icaha mwarimu akakubwira ati rero ico kintu wakoze kirahambaye, uje umutakambira umubwire ngo mukozi w'Imana ndakwinginze ntimuzontaramugwe, ndakwinginze n'ukuri ntimuzontaramugwe. Kuko bakagusoma imbere y'ishengero nk'iri, mbere y'abandi ba Yabesi, bakavuga ngo ubu aravuyemo byaheze. Ibyo wakoze byose iyo saha birakorotse. Pole sana ku bantu bari barataramuwe mukagaruka. Biragusaba kugira ingufu nyinshi ngo urabe ko wogira n'ica gatanu c'ivyo wari warakoze, kuko gushikira ibyo wakoze je ntibishoboka. Nta myaka uzoronka yo gukora nk'ibyo wari warakoze. Nani ibintu wakoze nk'imyaka 20, ubu hari igihe usigaje 5 guca upfa.
none wumva uzobishikira bamwe hari abagaruka bagira bagoyere mwene data ntuzi utaramurwa kabisa ndakwinginze wihane wature ntuzi utaramurwa naba rero ukuntu Yabesi yigire Yefuta asenga nabi ariko Imana imuhezagire kuko yashikije ico yemereye Imana muri izo ntege nke ziwe zo gusenga nabi. Ariko nagumye niyumvira nti kirya gihe iyo Yabesi iyo Yefuta aca yirukanga kumuhereza akavuga ngo Imana ibabariye, sinari nkivyibuka uko bayisenga, nari maze igihe mu magorwa. Umuhereza ari kumusabira imbabazi urya mukobwa ntiyatanze. Tugira itongoro no munsi Kristo wacu tweho amaraso abacateze, uravuga ngo databuja navuze nabi, nakoze nabi, mpanagura ibisezerano bitari byo navuze, wisuka muri ayo maraso ubwirwa murahariwe byose biraheze nk'uko ndabagiriye bakenyezi. Aho byose tubishize muri ayo maraso ya Kristo, ayo masezerano atariyo kandi aha byaheze. Nibaze ko mwabyizere. Tugomba gusenga Imana. Ngomba ngo umuntu wese wiyumvire cyane uko umaze imyaka uri umukristo ubanye na Kristo Yesu. Wumve ko ata munsi wateye ishavu wakubyaye, yatubyariye munsi y'igiti cy'umucungwa. Aho niho bise byamufatiye. Imana idufashe. Ninde yumva turanteye imbabazi, mbabarira muvyeyi, ndakubereye ikigaba. Wa mwana w'icangaza aravuga ngo sinkibereye kwitwa umwana wawe pfa mugira umucangero. Ariko se ngo aramubwira ngo kugarutse ugaca bugufi, nongeye kukwemera ndakubagiye ishuri. Ingo data kubagira ishuri. Ingo Imana yongera ikwemere kuri Yabesi mwiza, kugira ngo ikurinde kwagurira urubibe, ikurinde n'ibyago n'ubwoba. Kasi niba warabyaye umwana hanze, wihanuce bugufi ubwira Imana ngo Mana mbabarira, urya mwana ni wanje. Kandi bavyeyi, uwo umugabo wiwe azoza akamubwira ati mbabarira umugore wanje, ega nari nabyaye umwana hanze, muzomutume kabe mu rugo rwanyu, kuko muzoba muhamagaye umugisha. Imana izobahezagira kuri uwo mwana. Bakobwa banje, ntuze ukora icaha musambane, kuko uzohava ukwega umuvumo. Mugwane bamwe muneshe. Nuko nyene aya majambo arakomeye cyane. Umuntu aza kwihana yiyumviriye neza, kavuga ngo ndababaye inshuro nakubabaje mwami wanje. Yesu arababara cyane, ariko kandi aranezerwa uyu mukristo yimenya akihana. Bene data muciye bugufi, Imana ibahezagire. Ariko guhera uno munsi uvuge ngo sinzongera, Mwami Yesu, sinzongera kukubabaza, mbabarira, sinzosubira kukubabaza. Naho coba ari icaha cabaye igikomeye cane, mubwire Yesu, mubwire ngo ndasavye imbabazi Imana, girira imbabazi. Usubije ku musaraba, naragusubije i Getsemani, urarira ku bwanje. Imana ibagiriye imbabazi bene data, mumva amahoro, mwature neza, ukatura neza, ukavuga ngo Imana imbabarire naracumuye.